subscribe ku bwinshi kugira ngo amakuru ndetse n'ibyo turimo turagenda twumva biri kubera mu gihugu cy'u Burundi tuze kuba turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu muri rusange. Yes, muri aka kanya rero tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ni mu gihugu cy'u Burundi nk'ibisanzwe. Tugiye kuba rwose tuvuga byinshi byaho, muraza kunyemera turebere hamwe iby'amakuru yamaze kujya ahagaragara y'indege kashamashokero. Indege navuga ko zidasanzwe, zikaba ari indege z'intambara z'abafaransa zigiye kuba rwose ziza ku butaka bw'u Burundi. Ese izi ndege zije gukora iki? Bimeze bite? Byose gatanu kuri kagenzi kako turaje tubyinjiremo tuve imuzi n'umuzingo. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru mu masaha yo ku gicamunsi, munyemerere mbanze nisuriza abantu badukurikira. Hari abantu bambwiye ati rwose ndarambirana mu gusuza abantu, ariko mwabantu b'Imana mwe mujye mubyihanganira, kuko gusuza abantu baha ikaze nibwo buri umwe wese rwose yiyumva yarangiza akumva yuko koko ari kumwe nawe gatanu kuri gatanu muri rusange. Tugiye rero kwinjira dusuza abantu badukurikira, ari nako kandi tubahe ikaze. By'umwihariko abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda tubahe ikaze, bari mu gihugu cy'u Burundi bari muri Coline Munanira, bari muri Coline Mujijuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tungo, tubaye ikaze. Jumbura ndetse na za Gitega tubaye ikaze. Badukurikira rero bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, bari hano United Kingdom, Amerika, bari Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze rero tubikwe ku mutima n'amakuru tugarutse mareba n'umutekano, politiki na diplomasi, bw'izo ingingo z'ingenzi utagomba gucikwa. Turaza gusimukira mu mujyi wa Bujumbura turebere hamwe iby'indege z'abafaransa rwose zigiye kuba zasesekara mu masaha make. Izi ndege bikavugwa yuko zigiye rwose kuba zafasha byinshi igihugu cy'u Burundi. Ese izi ni indege zo gukoresha iki? Bimeze bite? Turaje tubyinjiramo tubive imuzingo. Turaza kugaruka gato ahitwa Gitega turebere hamwe iby'urupfu rwose rwaje, navuga ko rwari rwateganyijwe ariko akabusimbuka, rukaba ari urupfu rukomeye rw'uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika. Ikitwa CNDD-FDD ubu bintu bwiza kama mbaya, uyu mugabo barashaka kumwivugana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko hano za Mbandaka turebere hamwe bato esheshatu z'abasirikare by'umwihariko b'imbonakure ariko zivanzemo n'ama FDLR bagikomeje gukorera imyitozo hano mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakaba barakuwe mu bice bya za Kibira ndetse na za Cibitoki bakajyanwa i Burundi mu rwego kugira ngo bakomeze bahangane by'umwihariko n'izi zasambwe hano muri Uvira kugira ngo Uvira idafatwa. Uwitwa General Nevati ndaje mbabwira ibyo yivugiye we bwe. Turaje by'umwihariko tubikomozeho. Turaza kugaruka gato muri CNDD-FDD tubapdatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ani CNDD-FDD navuga yuko rwose byamaze kuba gateranzamba. Burundi ingabo intwaro byose bari gukora muri kimwe cyose kugira ngo bariye buryo ki ibyo bintu byaboneka. Ni mu buryo navuga yuko ushobora kuza gusiga ibintu bihindwe isura mu buryo uremere cyane. Gatanu kuri gatanu rero kora subscribe kugira ngo tubashe kujya tubana muri amakuru ajya atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ubwo ngubwo rwose nyamuneka icyo musabye tera gatebe asigaye twinjirire muri ano makuru yo ku gicamunsi atagomba kugucika. Tugaruke gato ku ndege byamaze kwemezwa ndetse bikanavugwa na bamwe by'umwihariko mu basirikare bakomeye b'Abarundi yuko izi ndege zigiye rwose kuza mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege zikaba zizahagarara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi zikaba ari indege z'abafaransa. Amakuru dufite atari ivumbi turimo turakora muri drone zacu zibereye indani muri CNDD-FDD ndetse zikaba zino mu gisirikare cy'u Burundi indani mu gisoza rwagati barimo n'ibikomerezwa. Baremeza ko byibura indege zigera muri ebyiri zikaba ari indege ziremereye cyane rwose z'abafaransa. Nari namenya ubwoko bwabo gikomeze gukorera checking kuko hari amoko abiri barimo baravuga. Ndashaka yuko rwose ndibabwire ubwoko bw'izo ndege ariko namaze kuzimenya neza, by'umwihariko zigiye kuba rwose zaza hano mu gihugu cy'u Burundi. Izi ndege rero ngo zikaba ari indege zishobora kwifashishwa mu gihe igihugu cy'u Burundi
cyaba gihuye n'akaga gakomeye cyane. Nimvuga ati mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gihuye n'akaga gakomeye cyane, ndagira ngo tuze kugendana neza ibi bintu, tuze kubyumva mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Impamvu mubwira nti ibi bintu tuze kubyumva ni uko kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi ari igihugu kuri gifite byinshi cyane kirimo kirahangana nabyo. Ndababwira ni igihugu cy'u Burundi gifite guhangana na Red Tabara. Si Red Tabara yonyine iri mu mashyamba, igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'umujyi wa Uvira kugira ngo udafatwa. Izo ni za Salamu. Nkababwira ni igihugu cy'u Burundi kiguye guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari indani muri CNDD-FDD, nyamara kandi kugira ngo haze kugaragara gutsinda ibyo bintu bikaba bishobora kuza guteza ikintu gikomeye cyane cyangwa ikibazo gikomeye cyane kugira ngo uwitwa General Neva atsindwe. Igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'ibintu byinshi mwaba n'Imana mwe kitagomba kuba cyakira uko kiboneye. Ndasubiramo, igihugu cy'u Burundi gifite guhangana n'ibintu byinshi kitagomba kuba cyakira uko kiboneye. Izi ndege nizimara kugera mu gihugu cy'u Burundi, ubundi ikibazo kibajijwe n'abantu benshi, abarundi baraza kubasha kuzikoresha. Ni ukuvuga ngo ni indege zigera kuri ebyiri, ariko ntabwo ari indege zo gutemberamo. By the way, ni indege z'intambara. Sinzi nimba igihugu cy'u Burundi ahubwo kibunashoboye kuba ibintu cyabimanaginga ngo bikunde. Biraza kugorana cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi kimanaginga izi ndege z'intambara zigiye kubohererezwa, ariko sinzi nimba baziguze cyangwa ari ukuzikodesha. Gusa ngo nabo ubwabo bafite ikintu bita amakuru adasanzwe yuko izasaranga isaha n'isaha zishobora kuba hitwa za Runingo ndetse na za Kiriba, zarangiza zikinjira mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Iri rizagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi paka izasarama. Igihugu cy'u Burundi kimanitse kikavuga kiti nyamara reka ibyacu tubishyire ku murongo, tuganire iby'iwanyu ni iwanyu na Kisekedi w'iwanyu, ibi reka tubireke. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu barimo barakora ibishoboka byose bakavuga bati aho kugira ngo twebwe tube twahura n'ibibazo bikomeye cyane, tube twahura n'akaga gakomeye cyane, turaza gukora ibishoboka byose bibe uko byakabaye, ibintu byacu tubishyire ku murongo birangire. Ibintu byacu tubishyire ku murongo birangire. Iyo byose rero bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo navuga yuko gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero nyamuneka ikindi kijyanye n'amakuru y'izi ndege turaza kugenda tubakurikirana, gusa zigomba kwifashishwa mwahumvishe, ndetse murabizi iki gihugu kirarwanwa na benshi. Twabibabwiye gifite amatora mu mwaka w'2027 tuvugana arabura tuya. Ubwo rwose nyamuneka ni igihugu kugeza amagingo aya gifite byinshi kigomba kwitaho muri rusange. Ibyo reka tubireka ahubwo tugaruke indani muri CNDD-FDD. Icyitwa CNDD-FDD iri ni ishyaka riri ku butegetsi riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye afatanyije n'aba bagabo baba bigeze nk'aho batayoboye nyamara bayoboye, aba bita ba General Prime Nyonga. Aba bagabo barazi ibintu bakabirebera hariya, bakigira nk'abantu batayoboye, kandi nyamara mu by'ukuri aba bagabo baba bayoboye. Aba bagabo baba bayoboye. Ni ukuvuga ngo we araza akigira nk'umuntu utayoboye bitamufasheho, ariko nyamuneka aba bagabo baba bayoboye. Uyu ni umugambi mukuru w'ingabo. Ni ukuvuga ngo rero CNDD-FDD nyuma y'uko uwitwa Gervais Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika ageze gutya, icyitwa ubuyobozi akabutakaza cyangwa se akabubura, ibintu byamaze guhindura isura. Ibintu byamaze guhindura isura. Impamvu mubwira ni ibintu byamaze guhindura isura, uyu mugabo ngo ni Ndakugarika, ni umwe mu banyapolitiki bafite amateka ndetse bafite n'amakuru menshi ku gihugu cy'u Burundi. Ndetse igihugu cy'u Burundi kiramutse
by'umwihariko kigize gutya kikaba kikaba cyakora ikosa gishobora kwikanga gihuye n'ibibazo bikomeye cyane. Amakuru rero dufite twamaze kwakira atayivome ni uko uyu ngo Ndakugarika bashaka kumugarika nk'izina rye, ariko se mwa bantu bima ushobora kwibaza ngo ibi bintu biraza kubahira? Ibi bintu byo gushaka kugarika Ndakugarika, byo gushaka kumuhitana biraza kubahira? Nk'ubu Nyamirambo babwira yuko nyuma yaho yirukaniwe amakuru agahwirizwa bakagenda bavuga ati nyamara ashobora kuba ariwe muntu urimo urashaka kuzahangana n'uwitwa General Neva mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2025 Prito. Hari amakuru yamaze kumenyekana yuko imitego igera kuri 3 ariko akaba ari imitego y'imishibuka ngo yashibukanye uwitwa Ndakugarika ngarika ikamuhusha. Ayo ni amakuru arimo aragenda dushyikaho aha turi. Imitego igera kuri 3, ndasubiramo, imitego igera kuri 3 akaba ari imitego y'imishibuka yashatse gushibukana uwitwa Ndakugarika, ariko kugeza na n'ubu nta n'igikomere yari yagira. Ibi nibyo byamaze gukanga uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Arimo aribaza ati se uyu mugabo afite amahembe, uyu mugabo arimo arakora ate? Arimo arakora ate? N'abantu b'Imana, ibyo byose rero nyamuneka ni bimwe mu bintu navuga yuko byamaze kuba bihinda isura ndetse bishobora kuza gusiga igihugu cy'u Burundi ibi byacyo bibaye agateranzamba kandi na wanzamba. Uyu Ndakugarika nawe ubwo naza guhagurukira CNDD-FDD afite amakuru yayo menshi, araza kuyirimbura. Nyamuneka araza kuyishyira ku butaka, naza kuyishyira ku butaka rahira ko batari kwisubiranemo. Uwitwa uyu mugabo Reverend Ndikuriyo, umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD, ubwe niwe wikoje mu ibaba rya wino arandika, arangije aravuga ati njye uwitwa Evariste Ndayishimiye yarandoze, iyo bitaba Imana yakinze akaboko mba narapfa. Ibi byose rero nyamuneka wakombina ugasanga igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bishobora kuba biri mu kaga gakomeye cyane. Ibyo byose wakombina ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Yenda aya makuru reka twite tunayavaho tugaruke gato. Hano Zambandaka ni ikigo kirimo kiratorezwamo 6,000 by'imbonerakure bivanze n'aba FDLR, ngo ibi 6,000 ngo bikaba bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wari warabuze, kugira ngo izi zasarambwe zirwa hitwa za Mingo ndetse na za Kimira bazikuremo. Ese koko namwe niko mubibona? Uzi neza izi zasarambwe, uri kubona ibi 6,000 biri hano Zambandaka bishobora kuza gukora ikosa? Ntabwo tuzi guturuka mu bice byose twagiye twumva. Ubu si 6,000 nibyo bimaze kujya ku butaka gusa. Nabo FARDC ubwabo yemera cyangwa se imbare ibarura by'umwihariko no kuri koti y'Abarundi, abo bonyine bashobora kuba barenga. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi navuga yuko bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane, ahubwo abandi bakaguma muri wawa. Ibintu birakomeye nyamara iki gihugu cy'u Burundi gifite ibibazo. Nze murambivuga nkababwira ati nyamara umunsi umwe muzabona operasiyo izakorerwa uwitwa General Neva. Baravuga ati Kisekedi Kabila ashobora kumukora akantu, ariko uyu we n'abantu b'Imana nta nubwo azamenya wamukoze akantu, ntabwo azamumenya mbahura. Yes, reka tubashimire rero by'umwihariko mukurikira kuko no mu kanya gato turaza kugaruka, gusa mukoreshe n'abantu b'Imana. Ni Moses wanyu ibisanzwe rero, murakoze cyane, murakoze. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko
ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Kongo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'iyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira ico zikoze muri Kongo ariko ntihagire ico zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nico twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Kongo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe Abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ija gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe nabo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byo mushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afata umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi mu kurwanya rushwa
yatsa indaro mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri, byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cane cane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidaire, ideologie ethnique. Ivyo navyo vyatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mentire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda ariko rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu vy'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko vyavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico arico, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ibyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara.
kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica akiba agakokeza amacakubiri akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo atabantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta inkurikizi zizoba akarere kazomubaza igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa agakomantaza umutima wa Tshisekedi akamuziba amatwi bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Urera inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabije yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amunguranka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura ijya nyuma Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure ahubwo yihutire ibiganiro bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa. Abo ntaco bazobamarira, abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu cy'u Rwanda. Indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi mu by'intambara, namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afrika. Aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Murusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa. Nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa. Ahantu hose ari urusoro barucecekesha, ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye
badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato, aba perezida ba Samiyani urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu ukamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu, urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidaire, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye ataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma, impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka, ashobora kwemegwa n'amakungu, ashobora kuvuga likumvikana, ashobora gukosora amakosa mukahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23
akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara bariya bamukwega akababwira ati aha twari twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu si abakongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twari twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni byiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso yabo agakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari inyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu, no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu bya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Congo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera kamo Tshisekedi Ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nivyo vyifuzo byacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze, ndabifurije weekend mwese nziza. Abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegeza gushiramo ingufu zose bufite
kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cane cane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga, hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures buriya baravugana